ntibikiri urukurukuru ntibikiri urusaku eka mbese na filime bariko barategura ivyari birindiranye igishika n'abakunzi babo benshi vyatinze biraba inyuma yo gusohora icese citwa haya abatari bake bari baje ko ico barindiranye igishika amezi 9 yose co bacabaye ariko nta nkuru irenga icese haya yabaye ikiboneka. Ni Solution Couple igizwe na Norasque Kezimana canke Norasque NTARE VI na Fanny Lavine canke Fanny Lavine bibarutse ikibondo aho cari citezwe n'igishika cinshi cane haba mu bakunzi ba NTARE VI no mu bakunzi ba Fanny Lavine eka mbere no mu bana babo aribo bakuru b'umwana yavutse. Ati nene indaka yakoze bebe ko taramubyara. Okay. Nana arabajije ati mama indako yakoze bebe ko taramubyara. None bebe azoba ari umuhungu canke n'umukobwa? Tubibutse ko Solution Family yari ifise abana bane aribo Alasia, Diela, Nisi na Nana bakaba bungutse ugira gatanu umwana w'umuhungu bakaba bamwise Kezimana Hayapelia Ataha nkuko babimenyesheje biciye muri gender reveal baherutse kugira abakunzi babo kuri chaîne yabo ya YouTube Solution Couple. It's a boy. Adwa yitwa Kezimana Hayapelia Ataha. Ayo mazina ngonde ngobese ngo haya gusa Kezimana Hayapelia Ataha. Impundu n'umunezero nivyo birangwa mu muryango wa Norasque na Fanny Lavine. Ni Rido 257 tukaba tubakeje tubifuriza kureba ibikura bigaheza igwa n'Imana.